Black FM 94.9. Black FM 94.9. Bakunzi ba Radio Black FM ndabahaye ikaze mu kiganiro ku mucamo. Ndebutse yuko ikiganiro ku mucamo kiba yagira ku bijanye n'imico n'akaranga, imibano, ibidukikije n'indero ndundi. Nk'uko bisanzwe rero ikiganiro ku mucamo kikaba gishikirizwa na Igiraneza Kazi Ahmela na Gaspard Baranderetse na Yvette Ndayisenga. Uno musi twaba twatewe iteka n'umutumire araje gatonya mu kanya abibwire. Uno musi rero tukaba twahagaze kuri kwindero ndundi. Gaspard araje kugira ashobora kutubwira ati mbega uno musi tuza kuyaga kuki. Ariko imbere yuko Gaspard aza reka tuze nze nakira bagenzanje. Ndakuramukize cyane Yvette. Waramutse neza namwiriwe. Namwiriwe. Nimwiriwe cyane cyane. Namwaramutse kubera ntitwari twabonanye kuva mu gatondo. Nivyo nivyo. Reka nze ndamutsa Gaspard. Ego ndakuramukije aho turi kumwe twese ngaha muri studio. Ndaramukije kandi n'abariko barakurikirana kino kiganiro ku mucamo. Ego cyane. Reka rero duce tuza duha ikaze n'umushitsi wacu w'ikiganiro ku mucamo. Ndabaramukije cyane. Mwiriwe neza. Egome ndaramukije mwese mahoro cyane. Nyamahoro. Ndaramukije n'abantu bose bariko barateza amatwi. Ego cyane nkuko mwabyumvise mu kanya gatonya gusa turaje duhe umwanya umushitsi wacu maze aheza bibwira. Ariko mu kurindira gato reka Gaspard acaza atubwira ati mbega uno munsi tuza kuyagiki. Ego cyane imbere yuko nkuko mubivuze umutumire wacu kumbure yidondora aramutse yamaze kuramutsa abatwumviriza. Uno munsi duhagarara kuri yandero ndundi muri kino kiganiro cacu ku mucamo. Ahanini rero tuza kuvugana kugwaruka uno munsi rutari ruke aha mu gihugu cacu, gwiga amashuri rukayarangiza mbere rukaronka n'impamya bushobozi. Ego cyane. Rero nibaze yuko Gaspard no musire tuza kuyaga cyane ku bumenyi n'iterambere ry'igihugu cacu, kuko urumva ivyo biri muri bwa bumenyi n'iterambere ry'igihugu cyacu, kuko habaye ubumenyi nyabwo n'igihugu maze kiraheza kigatera imbere. Rero uno musi rero tukabona nk'uko wabivuze ugaruka rwinshi rurangiza amashuri akaba ari ingorane nyinshi ziko turabona mbere. Abantu benshi bakanavyibaza ko bakabaza ati mbega urugwaruka ruronka impamyabushobozi by'ukuri ugasanga ntirushoboye guhagararira nya mpamyabushobozi, mbega biba vyagenze he gute, ibintu biba vyankiye he, mbega ikibazo kiba kiri he. Rero no musi duhishije twazanye umuntu aba ari hafi y'abo bana, azi ingene batangura maze bakarangiza. Twebwe nk'abavyeyi nivyo turabibona, ariko hariyo n'abandi babategurira nyabumenyi bigaheza bikagenda neza. Rero bo baraza kutwibwira hama baze batubwira ati mbega bobo babona yuko ubwo bumenyi ubu bwabumeze gute, byo bavyifashe gute mu mashure. Batubwiye n'ikibazo aho vyankira he. Reka rero nze ndabaye ikaze maze atwidondore. Karibu kandi. Ego murakoze cyane. Ayigome mitwa bande mutwibwire. Jewe nitwa Niyonkuru Pascal, nkabandi umuyobozi w'ishure rimwe muri aya mashure ari ngaho i Bujumbura. Ni ishure yitwa École Miroir de l'Éducation. Ku batarizi iryo shure
riri ngaha muri komine ya Ntahangwa, quartier zone Buterere, quartier Kiyange abantu benshi bakunze kwitwa quartier Miroir. Yego cane. Niho iryo shure riherereye. ego cyane rero umuyobozi turumva yuko turi kumwe n'umuyobozi aho onye bica byoroha cyane kuko turaza kumva ati mbega abayobozi bo babivuga ku iki ko twoza tugasanga turiko tubatakwa amakosa ati nabo nyene bari mu batuma ibintu bimera gutyo onye biyangara none umuyobozi mbega ubumenyi ugwaruka ruronswa mu mashure bwoba bukwiye koko ko tubona yuko abana baheza amashure ugasanga diplome yayironse ego aravuga yuko yahejeje ishure ego ariko wamushira ku byo yize wamushika ntashobora kuvugira ibyo yize ugasanga biranze mbega ubumenyi koko bwoba bukwiye ego murakoze muravuze muti abana b'ubu baraheza amashure bariga bagaheza amashure bakaronka mbere n'impamyabushobozi ariko ugasanga aho bagiye ku mirimo cyangwa mu bikorwa ugasanga kumbure iyo mpamyabushobozi ntibayerekana neza ubushobozi muti none ubumenyi bwoba bukwiriye ariko cyane icyo ni ikibazo abantu benshi bibaza kandi na twebwe aho duherereye aho tuza turaraba turabona abana b'ubu ingene baheza amashure kumbure bamwe ukaba waraba ibyo bakora waraba umuhanga akabazo ukabona urafite amakenga ni ukuvuga rero aho umuntu ashobora kuvuga ati burya bwa bundi ubumenyi ntibukwiriye neza kubera kuko mu myaka yahera turiho turaraba mu myaka yahera wasanga umwana ahejeje amashure ari umwana yisigura neza ugasanga ni umwana haba mu kirundi haba mu ndimi haba mu byigwa bindi ukabona nyine ko ari umwana yisigura neza ariko nk'uko mubivuze ubu umuntu arabona abana bahejeje amashure mbere mukavugana none mukiri ngaho nyene ga nyakubahwa muyobozi muravuga yuko ubu unye bibagora abo bana ingene bisigura none muri ko muraraba vyoba vyankiye he vyoba vyapfiriye he kugira ngo tumenye n'abariko baratwumviriza n'abigisha bagenzi banyu bariko barabumviriza canke n'abavyeyi tumenye aho duhera kugira ngo dutangure gukosora iyo ndero y'ugwaruka jewe noyibaza uravye neza bipfira henshi je nibaza bipfira henshi abana biga ubu jewe rimwe muri kuraraba ugatembera nko mu mashure urabona abana biga dufate uravye nko mu mashure aya mato mato ukaraba ugatembera nko mu ishure ugasanga abana biga bafise igitigiri kirengeye novuga igitigiri c'umurengera ivyo rero bica bigora abigisha ko vyoba birimwo mu ntambamyi z'ubumenyi ivyo jewe ndibaza yuko birimwo mu ntambamyi z'ubumenyi nibaza yuko leta niyo biraba mugana nayo nyene ntibiyorohera kubera abana ni benshi uri kuraraba urasanga abana ari benshi ugasanga kumbura amashure umurengera kuko iyaba yari umurengera iyaba yari akwiriye abo bana bo basabikanya muri ayo mashure kugira ngo borohereze umwigisha aho rero icyo ni kimwe nobona yuko gitera intambamyi ku bumenyi bw'abana ego mbega muyobozi mukiriya ngaho nyene turatahuye yuko abana iyo babaye benshi mu ishure ubakurikirana mu ishuri bishobora kumugora gukurikirana umwe wese ugasanga rero bwa bumenyi ntibubaye ikirenga mbega ntaho usanga hoho nk'uburongozi bumwe bumwe bw'amashure nabwo nyene kumbure bwakira abarimu badafise ubushobozi bukomeye kugira ngo bahe iyo ndero ubwo bumenyi bukwiye abo bana mu bisanzwe ibyo nibyo nagomba kudugako kubera abo bana bize muri ubwo buryo barunguruzwa
kuko muhora mubona n'ubu nyiramubirahavye murabona yuko nk'ubu usanga nk'abana nko mu mwaka wa w'icenda dufatiye akarorero nk'ubu ikibazo ca leta giheruka urabona yuko abana amanota bafatirako agenda aragabanuka Ego. ugasanga nk'umwana bamufatiye kugira ngo aje muri ca gice c'inyuma y'ishure shingiro bafatiye nko ku manota 30. uwo mwana rero uwo avuye muri iryo shuri niwe azoja kwiga aje kwiga muri ya mashure nderabigisha Ego. wumva amanota yagiye afise hanyuma rero niwe tuzohava turondera kwaza kurera ba bana mwumva ubumenyi yaragiye afise mwumva yuko naho nyene rero bica bigaruka bikagira inkurikizi mbi no kumwigisha wa mwigisha urumva rero wa mwana yajeje amashuri afise ayo manota yagiye aduga gutyo kugira ngo azagaruke yigishe uwundi mwana nawe murumva yuko burya bica musanzwe bigorana muti rero mu bisanzwe kuri ayo mashuri y'inderabigisha ku bwanyu hateza kugenda abanyeshuri bafite amanota akwiye. yego cyane jewe ndibaza yuko burya iyo bariko baragira bimwe bita orientation ndibaza yuko kugira ngo indero igira akanovera cyane Ego. boraba abana abanyeshure bafise amanota akwiriye kuko nibo bazoza kurera abandi bana na cane nibo cane bazoza kurera gwagwana ariko Ego. tukiri ngaho nyene nyakubahwa muyobozi mworaba ko n'abigisha bataba bafisemwo agahaze kuko haraheze iminsi itari myinshi cyane umushingamateka mu nama nshingamateka hajya mu Kigobe avuze yuko bisha benshi yamasanga kwibarabara saa 2:30 bagitegereye kugira ngo bashobore gushika ku mirimo mbega bashika sangapi kwigisha abo bana ubwo ntibahora bashikayo abana batashe hama abo bana ntibashobore kuronka vya vyigwa bari bakeneye kuronka muri uwo mwanya ntibashobore kuronka umwanya ukwiye wari utegekanije wo kuronka muri ivyo vyigwa kuko gucegwa kw'abarezi b'abo bana yego cyane ivyo navyo nyene birafise ingaruka mbi cyane Yego. mbere zinini kubera burya umurezi yategerezwa gushika ku ishure hakiri kare Yego. burya turetse gushika ku ishure Yego. biza n'umurezi ivyigwa azotanga yateza kurara biteguye hanyuma mu gitondo agashika kare akaraba abana agashika ari novuga ivyigwa akabitangura ameze neza yaruhutse ariko agiye acerewe turetse no gucererwa no gushika honyene dufate agihezagirika ntibituma atangura imirimo neza Ego dusubiye inyuma gatoya aho hambere hahise amashuri ntiyari bwagurirana cyane mu gihugu ntiyari menshi ariko ubu mutubwiye ko hoba hari imvo z'amashuri atari menshi kugira ngo abana bashobore kwiga ari bake bake mu ishuri none ko ubunye turiko tubona ahubwo yuko umenga amashuri yoba yagiye aragwirirana wumva vyoba bifise aho bifataniye koko ego mu minsi iheze hambere hahize amashuri ntiyari menshi Yego. ariko rero naho kandi ubumenyi bwari bwinshi ubumenyi bwari bwinshi bwari Yego, bukwiriye bwari bugwiriye ariko rero naho abiga ntibari bwabe benshi yego cyane burya leta burya hariho uruhara yabishyizemo yaragiye irahimiriza abavyeyi irahimiriza n'abana ko bokwiga kandi burya nuko imyaka igenda murabona uko imyaka igenda abantu bagenda baragwirirana Yego. je nofatira akarongo ngaho i Bujumbura umuntu ariko araraba amashuri arahari menshi Yego. ariko uravye kubera abantu bahari uravye mu mashuri ukaja mu mashure mu ishure rimwe usanga harimwo abana benshi je mpora ndaba hariho abandi bayobozi dukorana uratembera ku ishure iri canke irindi cyane cyane mu mashuri amwe mpora mbona ngaha mu gisagara ugasanga abana ugasanga nko mu wa mbere cyangwa mu wa kabiri mu ishuri harimwo abana bashika 140 aho rero n'umugwi umwe bako barati nyuma ya saa sita haza abandi bana 140 je novuga yuko n'abantu bagwiriranye sinzi ngira ngo n'uburyo ngira bwa leta kumbure Yego kongereza n'abandi bigisha mwabivana n'ubu Ego mwari mwavuze ati musanzwe muyoboye ishure Ecole Miroir de l'Education itumbereye muri quartier Miroir hama mukaba mwatubwiye ati burya anye n'aba bana abigisha bigira
kwigisha kuzokwigisha muri kazoza bari bakwiye kuba abantu bafise mbere amanota menshi kuko urumva nibo bazokwigisha aba bana rero nanje nagenda bibariza akabazo mbega mwebwe namwe kw'iryo shure ryanyu kugira muvuga ati reka duhamagara umukozi maze ahereze ubumenyi abana mwisunga iki murabiki yego murakoze cyane Ego. twebwe mu kurondera umukozi kubera duhamagara umukozi azoza kwigisha kuri iryo shuri yego turaraba impamyabushobozi kuko niyo ya mbere ariko rero siyo turaba yonyine twebwe ntituvuga ngo yego umuntu afise impamyabushobozi aca aza tumuha akazi turaheza tugatanga ikibazo kugira ngo turabe neza yuko afise ubumenyi bukwiriye azoha abana kuko murabizi na mwebwe mu kirundi bavuga bati umuntu atanga icyo afise Ego cyane rero twebwe turisunga ubumenyi nicyo gituma mu kwakira abigisha tubaha ikibazo tukaraba yuko umuntu afise ubumenyi koko afise icyo azoha abana kugira ngo ba bana baze baduge bafise nabo ubumenyi bukwiriye Ego cyane kugira ngo bashobore kwiga yamandi mashuri akurikira Ego rero wewe uvuga ati ntimuraba ka mwana wa mama ntimuraba intara n'abandi barabi imigambwe umwe wese afise uko avyihweza n'ingene abiraba mu kugira ashobore guha akazi abo bigisha none ego abo bigisha nivyo baraje barafise ubumenyi mugabo rero hari igihe umwigisha nawe aza afise ubumenyi mugabo ugasanga intambamyi iri kuri iryo shure agiye kwigishako nta bikoresho bikwiye afise ashobora kwigishirizamwo abo bana ugasanga nta n'ibitabo afise mbega mwebwe namwe mutegura iki nizere yuko muba mufise amashure matonyi y'intango ico bita maternelle murayifise ego kuko urumva byose bihera kuri abo bana bakiri batonya bagifise imitwe yo gufata mbega mwebwe muvuga ati nicahe nakahe kantu muvuga ati twebwe nk'umuyobozi ashaka yuko ishure abana bazotera imbere bazoba Burundi bw'ejo bazogira ryaterambere ejo urumva babana bo muri kazoza mbega mwebwe mwisunga iki kugira mushobore kubaha abo bana ubwo bumenyi ni igiki by'ukuri mwisunga ubwo bumenyi bwanyu mubaha gute murakoze yego cyane yego wari uhejeje kubaza uti mbega ntimuraba nta kamwana wa mama nta migambwe ntaki oya twebwe umukozi tubona ko ari umukozi dukeneye akazi nituraba umugambi nituraba ubwoko reka nituraba n'igitsina twebwe dukeneye umuntu twakira umuntu tubona yuko azorera abana kuko twebwe intumbero dufise niyo kurera abana b'igihugu bakaba abana abarundi bukuri rero aho nagomba kubara yuko aho twebwe nitubira aho n'amahoro hanyuma rero muti mbega ibikoresho mugura gute twe turafise abana batoya ishuri ryo kwimenyereza bimwe bita maternelle bajya rero nabo ni abana biga barafise ubuhinga hariho ubuhinga dukoresha mu kubigisha kuko murabona yuko bajya ni abana baba bavanye n'ababyeyi babo berwana n'ababyeyi cyangwa abakozi kuko ego ayubujumbura nazi ko abana ababyeyi batirigwana mugabo maternelle mu gifaransa naho bivuga neza c'est à la mama no kuvuga yuko hari ibikoresho twebwe tuba dufise bijanye n'abajya abana murabona abana batoya baba bakivuye muhira hariho rero ibikoresho dukoresha mu kwigisha twebwe rero nk'ubu mwaka utanguye tuba twabiteguye byose turategekanya tuti abana bakeneye ibi bakenera ibi tukabishyira ngaha byose ubu nk'ubu byose turabifise hanyuma abigisha nabo n'abigisha bamenyereye ubwo buhinga bw'abo bana bagaheza bagakoresha ibyo bikoresho abana bakiga bajya abana murabona abana bo muri maternelle barafise ubuhinga bigamwo atari bimwe byo kuba barakumbure kwandika nka kurya umwana kuzuca umwana ngo andika kuri tablo hariho ubuhinga bwo kubigisha bw'abana hanyuma bakiga bakaryoherwa none ga nyakubahwa muyobozi iyo
habonetse umwana azanye uburyo budakwiye ku ishure ibikoresho bidakwiye mwebwe nk'umuyobozi muca muvyifatamwo gute? murakoze. Mm. ego twebwe abana biga ku ishuri ego hari abo bigora kuko abavyeyi bose ntibanganya uburyo. ntibanganya uburyo. Mm. ariko kubera tuba twabibabariye hakiri kare Mm. abenshi baragerageza bakabizana, Ego. hanyuma mugabo n'utabizanye Mm. ntiduca tumwirukana cyangwa tumurya umutima, Mm. tuvugana n'umuvyeyi kuko burya abana bariga ariko abavyeyi Mm. nabo bafise uruhara rukomeye. Mm. ariko turavugana n'abavyeyi hanyuma bakabizana tukabarindira tukabereka ibikoresho bikenewe hanyuma bagaheza bakabizana. ni nk'uko umuvyeyi bishobora kumugora burya byose by'amafaranga ko udufaranga tw'ishure, Mm. twebwe nta muvyeyi nta mwana turya umutima kuko burya umwana kugira ngo yige Mm. nuko aba yumva yuko amerewe neza Ego yisanzuye. Mm. umaze rero kumubarira akagorana afise Mm. burya ntubu kimwigishije neza. rero turaheza tukavugana n'abavyeyi neza Mm. twumvikana hanyuma bikagenda neza. Mbega none ubwo bumenyi ubu unye tubona ko buriko buratituka ko abanyeshuri bariko bararonka amanota make cane bivanye n'iyo turiko turabona bariko baranafatira ko muri iyi myaka tukabona ko n'ivyo bibondo batakironka umwimbu ukwiriye nk'uko bikwiye. ubwo ntivyo biriko birava no muhira iwabo ko bavayo abavyeyi batabakwirije bikwiye, aha ndiko ndavuga batafunguye neza ego canke ngira ngo ego abana batagiye banezerewe, ubwo nivyo biriko birava ngaho. ego cyane. mu mwanya uheze mwari mwambajije igituma ubwo bumenyi budatera imbere cyane. ego nari natanguye kuvuga kumbure igitigiri, ariko nari navuze ni kimwe mu bituma abana badatera imbere, abana bataronka ubwo bumenyi bukwiriye. ariko rero n'ibyo abavyeyi byose birimo ni byinshi. murabona muri iki gihe nibaza yuko hari aho usanga mu miryango hari ubukene, hanyuma ugasanga umwana kumbure aje ku ishure atafunguye bikwiriye. aho rero umwana biba bigoranye kuko no mu kirundi baraca umugani ngo hakora mu nda. nabyo nyine ndibaza yuko hariho bamwe byo babivako. mbega muyobozi, nk'ubu turiko turumvira hamwe yuko ubumenyi muri ino minsi umenga bugenda butituka, ariko kurera naho si cumwe. je novuga ko ari nk'inyabutatu uno munsi hariho uruhara rw'abanyeshuri ubwabo, hakaba ubw'abigisha, hakaba n'ubw'abavyeyi. none nka mwebwe nk'abayobozi, akama motera abandi bayobozi nkamwe ni akahe? mwohimiriza gute abigisha mu rusanzwe murongoye, musaba iki abavyeyi? murakoze. ego nohera ku barongozi nk'uko abagenzi banje bogerageza nk'uko twari duhereye kubivuga, abigisha bagakurikirana abigisha no guhera mu ntango bakakira abigisha babishoboye, hanyuma kandi bakabakurikirana kuko burya n'umukozi yafashwe mu mugongo niho bigenda neza, akereka abigisha ingene bakora kuko burya mu kazi kose harabamwo kugenda murahanurana, hakabamwo kwereka umukozi ingene bigenda. hanyuma abavyeyi nabo nyene batera kamo bahimirize ibibondo, kubera hariho abavyeyi usanga mbere hariho n'abavyeyi usanga ataco bafasha abana. hariho uwo mwigisha ugiye abona aho biva ntareka gukora ko wamwimne ataco wamwimne kandi abona ko atawokiva mugabo kihari, uraheza ukamunezereza nawe kugira ngo ashobore gukora neza, akore agatima karemwe. Ego cyane. ndumva yuko kuri Ecole Miroir de l'Education mu byifatamwe neza kugira abana bashobore kuronka ubumenyi bukwiye, ariko twavuze yuko hari ko twatanguye twavuze ati ikibazo gihari hariho urwaruka rudashobora guhagararira iyo mpamyabushobozi ruba rwaronse. none tukavuga ati mbega navyo ntibiva kuko usanga badashoboye
kwiyesprima uko babivuga mu gifaransa, kwiyesprima muri urwo rurimi Kwisigura mu bamubajijemo, kirundi kwisigura ego Mm. urakoze cyane, kwisigura muri urwo rurimi yabajijwemo ko nzi mu Burundi dusanzwe twiga mu rurimi rw'igifaransa cyane cyane, mbega ntihoba hari n'ikibazo c'ico gifaransa ugasanga igifaransa s'umurengera n'ivyo yiga yarabiboroka akabifata mu mutwe, yashika imbere bakamubaza ati isigure, shobora kuvuga iki mu gifaransa, ugasanga biriko biramunanira. Mbere turavye gato hariyo nabo usanga ushobora kubaha ikete ati nyandikira lettre de demande, ico bita gusaba Akazi. ikete ryo gusaba akazi, ugasanga ntashoboye no kuryandika. Mbega mwebwe namwe abana kw'iryo shure ryanyu mubategura gute kugira nibagera imbere bashobore kuvuga ati uyu mwana aho azoba ari hose azoshobora kwiyungunganya, kwidebrouiller mu gifaransa, ashobore ayo ma interview, ivyo bibazo bariko baramubaza ashobore kuvyishura neza mu rurimi bariko barabimubazamo. ego Mm. murakoze cyane. Ivyo navyo nyine birashoboka kuko burya umwana ntazoza kuvuga ururimi atagwize neza kuva mu ntango, kandi burya indimi baziga kugira ngo zimenye neza uziga ukiri muto. Twebwe nico bituma rero twebwe kw'ishuri iwacu cyo bituma abana tubigisha mu gifaransa kuva muri maternelle, kuva muri amashuri yo kwimenyereza abana baca batangura kuvuga igifaransa. Mbere umwana aje arahera umwaka atanguye kubona, abavyeyi bakabona yuko bamaze kumenyera kuvuga igifaransa, kubera ingorane ziza kuba ari ukubera ugiye kukivuga utevye ururimi rero rwigwa rukiri umuntu akiri muto. Cyo gituma twebwe kw'ishure tuyashure miroir de l'éducation umwana avuga igifaransa kuva hakiri kare, tubigisha mu gifaransa. Mbere kubera murabona ko umwana aratembera, umuntu arakura hanyuma agatembera. Turazi yuko no kw'isi hari indimi nyinshi, n'igifaransa n'icongereza baraciga, n'igiswahili, kugira ngo muri wa mugambi w'uko umwana ashobora kwisigura mu buzima, ashobora kubona akavuga neza, ahashitse akisigura neza, ntagire ingorane. Ego cyane. Reka rero tugushimire muyobozi, hama mu kanya gatonya cyo tugaruka twongera tukubaza ibibazo bitandukanye. Ndabibutse yuko turi mu kiganiro ku mucamo, akaba ari cya kiganiro kiba yagira ku bijanye n'imico n'akaranga, imibano, ibidukikije n'indero ndundi. Reka tumira amate tugaruke.